Nguru urutonde rw'Abapresident ndwi bambere muri Afrika batwaye igihe kirekire bamaze imyaka myinshi ku butegetsi, banafise n'imyaka myinshi ku butegetsi kurusha abandi nk'uko musanzwe muvyibaza. Mu kibanza c'indwi tuhasanga umuperezida yitwa Maid w'imyaka 77, ni umukuru w'igihugu ca Egypt. Yatwaye kuva mu 1999, ubu ashikanye imyaka 27 ari ku butegetsi. Ku rutonde rugira gatandatu tuhasanga perezida w'igihugu c'u Rwanda benshi bazi ku mazina ya Paul Kagame, akaba atwaye imyaka 32, aho yashitse ku butegetsi mu 1994, akaba agitwara kugeza uyu munsi. Ku rutonde rugira gatanu turahasanga uwitwa Azarias Ifweki w'imyaka 79, aho atwaye igihugu ca Eritrea kuva mu 1993, imanda zitandatu, akaba aherutse kwitoreza manda y'indwi. Ku rutonde rugira kane tuhasanga Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu ca Uganda, aho yashitse ku butegetsi mu 1986, akaba amaze gutwara manda zitandatu, aho aherutse kwitoreza na manda igira indwi. Imyaka yose hamwe atwaye akaba ari imyaka 41. Ku rutonde rugira gatatu turasanga perezida Denis Sassou Nguesso atwara igihugu ca Congo Brazzaville w'imyaka 42, yarongoye ico gihugu mu mice ibiri. Ubwa mbere yatwaye kuva mu 1979 gushika mu 1992, yongera agaruka mu 1997 gushika uno munsi, akaba ariwe akiramutse ico gihugu. Imyaka yose hamwe atwaye akaba ari imyaka 41. Ku rutonde rugira kabiri turahasanga mu perezida yitwa Paul Biya w'imyaka 92, atwaye imyaka 42, aho yatwaye kuva mu 1982, akaba atwaye imyaka 42. Inyuma yabo bose twagiye turavuga haruguru, ku mwanya wa mbere uwubaruta bose amaze igihe kirekire ku butegetsi yitwa Theodore Obiang Nguema, atwara igihugu ca Guinée Equatoriale, afise imyaka 83, yatwaye guhera mu 1979. Ubiharuye neza ubona yuko amaze imyaka 44 ku butegetsi. Abo akaba ari bo baperezida ba mbere muri Afrika bamaze imyaka myinshi ku butegetsi, bakaba banafise n'imyaka myinshi kurusha abandi baperezida bo muri Afrika.